Iyi ni BBC Gahuzamiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19, 31 ku mirongo ya FM no mu biyaga bigari kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda, muri kumwe na Gisele Berwa. Ibihe byiza abakunzi ba BBC Gahuzamiryango aho muri hirya no hino ku isi. Ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki 12 z'ukwezi kwa mbere 2026. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Mu Rwanda hari ubukangurambaga busaba ababyifuza kugura impapuro mpeshwamwenda zizwi mu zindi ndimi nka bondi trésor cyangwa treasury bonds. Zisobanuye iki? Impapuro mpeshamwenda ni uburyo leta ishyiraho ikabwira abantu ngo mwebwe mufite amafaranga muyazane leta muyigurize. Leta ya Kongo irategura ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo ngo bashakire hamwe umuti ku ntambara ziri muri iki gihugu by'umwihariko mu burasirazuba bwacyo. Aho waruyizi igihembo yarayitahukanye urakimenya mu kanya. Mu mikino Michael Carrick ku isonga mu bahatanira kuba umutoza w'agateganyo wa Manchester United. Ntucikwe n'andi makuru menshi nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondimpondo. Mbere yo gukomeza aya makuru reka Chance Habimana waduteguriye avugwa hirya no hino ku isi ayatugezeho. Icegeranyo gishasha cishirahamwe Human Rights Watch kiragabisha kamabi yo mu ntambara ashingiye ku gitsina aguma yiyongera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ico cegeranyo kivuga ko imigwi yitwaje ibigwanisha itemewe na leta co kimwe n'igisirikare ca Kongo bose bafise uruhara aho abagore n'abakobwa aribo benshi bahura nayo mabi. Ico cegeranyo cakoze ku matoza kubasambanijwe ku nguvu, abanyurujwe n'abashizwe mu buja bwo gusambanywa mu ntara za Ituri, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo. Human Rights Watch ivuga ko kugabanya imfashanyo no kutaronka ubuvuzi vyonyoye ibintu. Leta ya Kongo n'abitaje ibigwanisho ba M23 bashigikiwe no Rwanda ntaco bavuze kubiri muri ico cegeranyo. Leta ya Venezuela yatangaje ko yarekuye imbohe 116 zari zafashwe mu gihe uwahora ari President Nicolas Maduro yari ku butegetsi. Amashirahamwe aranira agateka kazi na muntu yo yari yabanje kuvuga ko harekuwe abantu 41. Ni inkuru ya Joan Kin umva mu ijwi rya Gildas Hondimpondo. Inyuma yaho Nicolas Maduro afatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Trump yatangaje ko ibohero rizwi cyane rya El Helicoide riri mu gisagara ca Caracas rishobora kugarwa. Yishura kuri ivyo, leta ya Venezuela yari yasezeranye ko izotezurira abanyororo batari bake kugira yerekane ugushaka. Uno munsi yatangaje irekurwa ry'abantu 116 bari bapfunzwe bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Ariko abatavuga rumwe na leta bemeza ko hagipfunzwe imbohe za politike zirenga 800. Imiryango yabo yasabye Trump kubandanya yotsa igitsure ubutegetsi bwa Venezuela. Leta ya Iran yavuze ko yashoboye guhasha imyiyerekano yo kugwanya leta yari imaze amayinga muri ico gihugu, naho hari amakuru avuga ko abantu amajana bapfire mu bikorwa byo kuyitururuza. Ikimenyesha amakuru ca leta co kibandanya cerekana abashigikiye leta bariko bariyerekana mu gihe amasanamu y'imyiyerekano yo badashigikiye leta abandanya gukwiragizwa naho uburyo bwo gutumatumana ko amakuru bwaciwe. I Teheran abategetsi ba Iran baragabishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko itokwivanga muri ivyo bibazo, bongera bagiriza Amerika na Israel ko aribo bafise uruhara muri iyo myiyerekano ivuga ko yatanguye kubera ubuzima buzimvye. President Donald Trump avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko ziriga ico zokora. Ibi twe turabibona nk'ibintu bikomeye, igisirikare kirimo kubyigaho kandi turimo gusuzuma amwe mu mahitamo akomeye cyane dushobora gukora. Amashinga amateka y'ubumwe bwa Buraya yafashije ingingo yo kubuza abadiplomate bose n'abandi baserukira igihugu ca Iran kwinjira mu nyubako zayo. Umukuru w'iyo nama nshinga amateka Roberta Metsola yavuze ko yafashe iyo ngingo kubera ukuntu Iran yahoteye abari mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi. Yavuze ko iyo nama nshinga amateka itazoshigikira leta yigumiza ku butegetsi ikoresheje ukuboreza abantu igufa, kubacinyiza no kubica.
umushikiranganje w'imigenderanire wa Iran yahamagaje abaserukira Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyano n'Ubwongereza kubabaza igituma bashigikiye abagira imyiyerekano. Giselle. Urakoze cyane Chancel. Umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko ibiro by'umukuru w'igihugu bifatanyije n'ihuriro ry'amadini barimo gutegura ibiganiro bihuza abanyekongo kandi bizabera muri Kongo. Ibi bigamije gushaka ibisubizo ku bibazo by'igihugu birimo nk'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi nkuru reka tuyibaze Benjamin yo kwizerwa. Ibiganiro bihuza abanyekongo cyane cyane hagati ya leta abatavuga rumwe nayo hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ku bibazo by'igihugu mbere byagiye byifashishwa mu gukemura intambara. Ubu byitezwe ko ibiganiro nk'ibi bishobora kuba bigiye kongera kuba nyuma y'uko imihati imaze imyaka hafi 4 yo kugera ku mahoro i Rwanda, i Nairobi, i Doha ni Washington kugeza ubu nta musaruro ifatika iratanga. Mu mezi ashize ihuriro ry'abanyamadini muri Kongo rizwi nka Senko ryavuze ko ibiganiro nk'ibi bikenewe mu gukemura ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo hamwe n'ibindi bibazo bihanze icyo gihugu. Ibiganiro nk'ibi byabaye imbere byagiye birangira imitwe yitwaje intwaro yinjijwe mu gisirikare no muri leta, bityo leta iriho ubu mu gihe gishize yavugaga ko idateganya ibi biganiro kuko bituma imitwe yitwaje intwaro nyuma y'igihe yongera ikavuka kugira ngo nayo zinjizwe muri leta. Ubu umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yemeje ko ibiro bya perezida hamwe n'ihuriro Senko birimo gutegura ibiganiro by'abanyekongo kandi ko bizabera muri Kongo. Amakuru avuga ko Perezida Tshisekedi yasabye mugenzi we Joao Lourenço wa Angola kuba umuhuza muri ibyo biganiro. Kugeza ubu ntibizwi neza abazabyitabira bose ndetse niba umutwe wa AFC M23 uzabyitabira mu gihe intambara hagati y'uyu mutwe na leta ya Kinshasa ari ihanganishije ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Muri Uganda hasigaye umunsi umwe gusa ngo ibikorwa byo kwiyamamaza birangire. Amatora yo ni kuwa 4 tariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Ku bantu 8 biyamamariza umwanya wa perezida abazwi cyane ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni na Bobi Wine w'ishyaka ritavuga rumwe na leta. Ishyaka NRM riri ku butegetsi ririzeza abanyagihugu kurinda ibyagezweho mu myaka igera kuri 40 rimaze ku butegetsi. Mu gihe ishyaka NUP rya Bobi Wine yizeza impinduka nziza abaturage ba Uganda. Hagati aho uretse abahatanye bavuga haranibazwa niba aya ariyo matora ya nyuma Perezida Museveni w'imyaka 81 yaba yitabiriye. Mugenzi wacu Sirake Muhawe nayo niwe uri gukurikirana ibi bikorwa ibyerekeye amatora muri Uganda. Ahanaje gukurikirana imyiyamamazo y'umugambwe ubona ko yuzuyemwo cyane urwaruka. Amajana n'amajana bicaye mu byatsi, abandi barahagaze ku mamodoka hejuru, mu gihe abandi bariko barakurikira iyo myiyamamazo bari ku mazu ahegereye. Iki ni gihe c'amatora muri Uganda atagukekeranya y'abakiri bato muri ico gihugu, urwaruka rungana n'ibice 70%. Imigambi yose ishikirizwa ni batumbereye. Steven Bagashabaruhanga. Nitwa Steven Bagashabaruhanga. Ushigikiye Bobi Wine muri aya matora? Yeah. Ego n'umuntu mwiza. When he can be in power. Mu gihe bishika ku butegetsi ndemeza neza ko azoshikana igihugu ku yindi ntera mu iterambere. Dukeneye gusa kumwizera no kumureka akerekana ubushobozi bwiwe. Uganda ari kimwe mu bihugu ibice birenga 70% by'abanyagihugu bigizwe n'urwaruka. Biragoye rero kubirengagiza mu myiyamamazo nk'iyi ya politike ku mpande zose. Imigambwe irabizi neza. Muri aya matora ubutumwa bw'umugambwe uri ku butegetsi NRM nubwo kubandaniza aho bari bageze mu mutekano n'iterambere. Emmanuel Rumaradombo niwe muvugizi wawo. Raba Uganda mu myaka 40 iheze ni twebwe twari dufise impunzi mu bihugu byose bidukikije. Ubu Uganda nico gihugu gihaye indaro impunzi nyinshi gusumba ibindi muri Afrika. Ku rundi ruhande hari utavuga rumwe na leta akomeye Robert Kyagulanyi Sentamu azwi cyane ku izina rya Bobi Wine. Afite imyaka 43 gusa. Akamatera urwaruka rwo muri Uganda no kuvavanura nimwe mu ntwaro zimaze igihe kirekire muri Afrika. Aya matora nayo kwiganzura, nayo kwidegemvya. N'ubushobozi bw'abanyagihugu bwo gutuma ijwi ryabo ryumvikana. Ariko bamwe mu bitabira imyiyamamazo yiwe ntibemera ko haragera ko yorongora igihugu. Ndiyasima Patrick. Ushigikiye nde muri aya matora? President Museveni. Kubera iki Museveni? Yatumye tubaho neza. Ariko amaze imyaka 40 ari ku butegetsi
ntibibaza ko ikwiye. ishobora kuba ikwiye ariko ntituraronka uwundi akwiye icyo kibanza. Bobi Wine ubona adashobora kuba perezida? birashoboka ariko ntiharagera. Wibaza ko hazogera ryari ko aba perezida? 2031. muri 2031 kuko azaba agejeje imyaka 50 ni naho tuzamushyigikira. So there we shall support him this Western Uganda. Cyo kimwe na Patrick, abanya-Uganda benshi bagomba bavuga ku ikura meza rya perezida ahari ubu Yoweri Kaguta Museveni ku myaka 81 amaze ku butegetsi imyaka 40. Umugambwe uri ku butegetsi uvuga ushimitse ko atamugambi uhari ko haba ikiringo mfata kibanza. Nabajije umuvugizi w'uwo mugambwe nimba aya ariyo matora ya nyuma Museveni agiyemo. How I wish I had byari kuba byiza iyaba narabajije perezida Museveni nimba amatora ya nyuma akiyemo, ariko icyo tuzi nuko yafashije byinshi igihugu. to bring its best that may be available at the moment. N'ubu biritezwe ko perezida Museveni atsinda. Kahise k'amatora muri Uganda ntigatanga icizere cyo gufatwa kumwe ku rubuga. Abatavuga rumwe na leta barakubagurwa, imyiyamamazo igahagarikwa kandi abajeje umutekano benshi bari nyuma y'ubutwaro. Uretse imyaka ya perezida Museveni, ukuduga mu ntera mu gisirikare mu buryo bwihuse bw'umuhungu wiwe General Muhoozi Kainerugaba bivuga ko byinshi kuri kazoza ka Uganda. Igihagararo ciwe mu gisirikare kiguma ciyongera hamwe n'ingene aguma amenyekana cyane byatumye haba abibaza ko ashobora gusubira se wiwe. Byongerekanye kuvugwa cyane mu kwezi kwa gatatu mu 2024 aho haba impinduka mu basirikare bakuru. Abasesenguzi mu bya politike nka Mandi Akol Amanima ntibabifata ko ari bimenyetso simusiga by'uko perezida ashobora gukinjura. N'abatavuga rumwe na leta bari mu madidane ariko kumvo zitandukanye. Nabajije Bobi Wine nimba ayariyo matora ya nyuma ya Museveni. No, just like Mugabe and all these. Oya ameze co kimwe na Mugabe. Ntazova ku butegetsi ndabibabwiye. Kuko yemera ko iki gihugu ari iciwe n'umuryango wiwe. That this country belongs to him and his family. Nikihe kigiye gukurikira canke ryari? Biracagoye kumenya. Ariko ibigaragara kuri iyi myiyamamazo ni uko urwaruka rwo muri Uganda rutakiri abo kurebera gusa. Bariyemera kandi bakaba bashaka kugira uruhara muri kazoza k'igihugu cabo hakurindira ivyo abanyepolitike baba. Siriyake Muhabanayo, BBC Gahuza Miryango, Kampala. Latifa abadukurikiye batiki. Ku nkuru ijyanye no kuba nyuma ya Rwanda, Nairobi, Washington na Doha haje ibiganiro by'abanyekongo hagati yabo ubwabo. Witwa Seri Nshimiyimana yagize ati n'ubundi nta gisubizo kizaboneka kirambye. Igisubizo kizaboneka ari uko RDC igaragaje ubushake bwo kurandura FDLR no kwicana nayo 23 bakayumva bahereye mu mizi impamvu yatumye batora intwaro. Ikindi mboneye 23 na RDC bafite ubushobozi bwo gusenya imitwe yose ibarizwa muri Kongo mu gihe bumvikana. Naho Ruzindane Eric nawe yagize ati none usibye kwigiza nkana no kuvuga ko batari bazi igisubizo kiri muri bo ubwabo. Iyindi nkuru batanze ibitekerezo nivuga ko President Donald Trump yavuze ko hashobora gufata ingamba zikomeye cyane kuri Iran, nayo ikavuga ko Amerika nibeshye gatera izasanga biteguye. Uwitwa Depian yagize ati ubwo abayotora barambiwe ubutegetsi. Na Richard Usengimana ishimwe yagize ati izo ntambara nitwe ziteza ubukene. Kuri iyi nkuru ivuga ko ibyamamare byo muri Nigeria ari byo byiganje mu birori bya All Africa Music Awards nayo bayitanzeho ibitekerezo. Uwitwa Frank Dushime yagize ati oya nivyo nta karenganyo kagiyemo Laron indirimbo y'umwaka wose kabisa. Naho MC ati Bana Boy yaragakwiye. Twakibitsa abadukurikiye ko bakomeza gutanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye Facebook na X BBC Gahoza. Mu gihe tumwe mu gice tw'igihugu dukunze kurangwamo inzara iterwa hanini n'izuba rikabije, impuguke zivuga ko buri mwaka hejuru y'10% by'umusaruro w'ibihingwa mu Rwanda wangirika mu gusarura, kwanika ndetse no kuwubika, nyamara kandi bishobora kwirindwa. Leta nayo ngikwiye gushyiraho ibikorwa remezo bigamije kubika umusaruro ugakomeza kutangirika, nyamara hari abataka inzara. Iyi nkuru turagezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Mu gishanga cya Rugera-Bigozi ya kabiri kiri mu nkengero z'umujyi wa Muhanga, abahinzi baragosora umuceri urunze kuri za shitingi, abandi baragerageza gusanza utaruma, bari ku gitutu ariko kuko ikirere gisa nabi.
igihe icyo ari cyo cyose imvura yamanuka igakukumba uyu musaruro bamaze igihe bategereje. N'ubu aho barambuye amashitingi ari hejuru y'ibyatsi bigaragaramo amazi kuko imvura yarayigwa. Nyine ikibazo cy'umuyi imvura iguye ari amahindu ikubitira hasi, ariko iyo twawufatiranye amahindu ataraza agwa twawusaruye urawusanze ukumuka ugata amazi, wamara guta amazi ukawushyira mu mifuka mu gitondo ukazinduka uza kuwanika. Mu gishanga cya Rwansamira nacyo kiri muri aka karere, abahinzi bihurije hamwe bahinga ibigori ku buso bugari. Kuri ubu bisigaje igihe kitagera ku kwezi bagasarura. Iki gihe ni nacyo kibateye impungenge kuko ibigori biri mu bibangamirwa cyane. Ibigori iyo tubimanitse hano muri hangari, none iyo bimane bitumye neza rero biramera, ugasanga iheke ry'ikigori ntirimeze neza. Twagirayezu Alphonse, umukuru w'ishyirahamwe ry'abahinzi bo mu gishanga cya Rwansamira, avuga ko ikibazo cyo kubona aho banurira umusaruro hahagije kitabahombye umusaruro gusa. Amafaranga aba yaratanze ari ukugura imbuto, ari ukugura amafumbire, ari amafaranga y'abahinzi aba yarakoresheje, ari ukugura za roketi, imiti dukira mu bigori. Impuguke zivuga ko umusaruro kabakaba 14% byuboneka buri mwaka wangirika kubera impamvu zinyuranye. Ibi ngo bituruka cyane ku bumenyi buke bw'abahinzi ku buryo bwiza bwo gusarura ndetse no guhunika imyaka. Impuguke mu buhinzi buhangana n'ihindagurika ry'ikirere, Jean-Marie Senaru ukorera ikigo cy'ubufatanye cy'Ubusuwisi Sosi, avuga ku bikwiye gukorwa mu guhangana n'impamvu zituma umusaruro wangirika. Aho kugurisha imboga ziri mbisi dushobora kuzumisha tugakora nk'ifu yazo. Ibi rero byatuma umusaruro uramba ntiwangirike. Ikindi nuko twajya duhuza abahinzi n'amasoko, bagakora n'amahoteli cyangwa amashuri cyangwa amavuriro, hakabaho amasezerano yo kugemura, twashyiraho n'ubuhinzi bugendanye n'igihe. Noneho niduhingira icyarimwe igihingwa kimwe, tugahuza ibihingwa n'igihe isoko ribikeneye. Ikindi nuko twashyiraho politike n'ishoramari mu gucunga umusaruro, bityo tugashyira imbaraga mu bubiko bukonje mu rwego rw'igihugu n'uturere, hanyuma tugateza imbere n'inganda naho zitunganya imboga, tunashyigikira abahinzi bato kugira ngo babone ikoranabuhanga rigezweho. Leta y'u Rwanda ivuga ko ihangayikishijwe no kubonera abaturage ibiribwa bihagije. Ibi bikagaragazwa n'izamuka ry'ingengo y'imari ishorwa mu buhinzi. Muri uyu mwaka uru rwego rwashowemo miliyari 225 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe zari 129 mu mwaka wa 2017. Iki kibazo cy'umusaruro utakarira mu nzira hagati y'isarura n'isoko kiza ku isonga mu bibazo leta y'u Rwanda ivuga ko bikoma mu nkokora uyu mugambi wayo. Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite intego yo kugabanya urugero rw'umusaruro wangirika rukagira nibura kuri 5% mu mwaka wa 2029. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu ntara y'Amajyepfo. Mu Rwanda hari gukora ubukangurambaga busaba ababyifuza kugura impapuro mpeshwamwenda cyangwa mvunjafaranga, ibizwi nka treasury bond mu cyongereza cyangwa bond du trésor mu gifaransa. Kuki leta ikora iki gikorwa? Ese abaguriza impapuro bungukira he? Mugenzi wacu Anne Marie yaganiriye n'impuguke mu by'ubukungu Teddy Kaberuka, maze atangira amubaza impapuro mpeshamwenda icyo ari cyo. Impapuro mpeshamwenda ni uburyo leta ishyiraho ikabwira abantu ngo mwebwe mufite amafaranga muyazane leta muyigurize. Ni ukuvuga ngo abantu babahaye leta umwenda. Leta isohora impapuro z'ubwoko bubiri mpeshamwenda. Hari impapuro zo mu gihugu aho abantu batanga amafaranga mu manyarwanda, ariko hari n'impapuro mpeshamwenda zo hanze, icyo bita international bonds. Ni ukuvuga ngo ni impapuro leta ibikeneye amadevize abantu bakayiha umwenda mu madevize nayo ikazabishyura muri ayo mafaranga yafashemo uwo mwenda. Umuntu uziguze yunguka iki? Ni ukuvuga ngo wowe iyo uhaye leta umwenda, buri mwaka ifata umubare w'amafaranga wayihaye ikakungukira 10 cyangwa 11% buri mwaka, ariko izo nyungu bazitanga mu mezi 6, buri mezi 6 bayashyira kuri konti yawe. Ese umuntu ntabwo ashobora guhomba yaziguze? Oya, uriya mwenda abantu babahaye leta kubera ko habi ihame rivuga ko leta ihoraho. Ni ukuvuga ngo niyo ubuyobozi bwahinduka leta yo ihoraho, yabihindutse abaza bose ya myenda barayishyura ko aba ari umwenda wa leta, kandi leta niyo abaturage ihoraho. Ahubwo ikibaho ari nayo cy'umuntu yavuga risike ibamo ni uguta agaciro kw'ifaranga. Nk'irinyarwanda ugereranyije n'idolari rigenda rita agaciro, kandi wa mwenda uba warahaye leta umubare wabahaye niwo bagusubiza nyuma y'icyo gihe mwumvikanye. Rero igihombo gishobora kubaho ugereranyije n'ivunjisha, kuko 100 by'uyu munsi
n'ibihumbi 100 bya nyuma y'imyaka 5 iri imbere ntabwo byaba bigura ibintu bingana. Iyo leta igize ibyago ikaba idafite ubushobozi bwo kwishyura, tujya tubona ibihugu bisonerwa imyenda mu bindi bihugu biba byarafashe. Kuri ibi bijyanye n'izi mpapuro ho, iyo leta igize icyo kibazo bigenda biti? Ibintu bijyanye no kutabasha kwishyura imyenda ni ibintu bibaho cyane, ntibiba gusa ku bantu ku giti cyabo, na za leta zirabigira. Ariko iyo bibaye ba bantu leta irimo imyenda, iyo myenda irakomeza ikabarwa. Ni ukuvuga ngo nimba tuvuge nk'ubu ngubu izo bari gutanga ubu ngubu nimba ari iz'imyaka 10, ni muri 2035 nibwo bazayishyura. Icyo gihe kigeze leta igasanga nta mafaranga ifite, nta bushobozi ifite bwo kwishyura, uwo mwenda ugumaho buri mezi 12 bakazajya bishyura inyungu zayo kugeza igihe ayo mafaranga azabonekera leta ikayishyura. Niko bigenda. Abafite gahunda yo kugura izi mpapuro ni biki bakwiye kwitwararika? Icyo yenda abantu bagomba kumva nuko izi mpapuro iyo uziguze baguha certificate cyangwa se nk'urupapuro rwemeza ko uzifite, ku buryo isaha yose nawe washaka kuyagurisha wajya ku isoko ry'imari n'imigabane ukaba warigurisha. Icya kabiri, iyo ufite bonds ushobora kujya muri banki bakaguha inguzanyo kuko nawe hari amafaranga leta igufitiye. Ni ukuvuga ngo abantu bumve ko kuba wagura izi bonde ni nko kugura ikibanza. Icyo ahubwo abantu bagomba kumenya ni ukuvuga ngo kugira ngo mbone inyungu ifatika, ese nashora amangahe? Urumva uguze makeya ubona inyungu ntoya, kandi inyungu ntoya n'ubundi ntacyo zakumarira. Mu mikino n'imyidagaduro, impera z'icyumweru gishize zaranzwe n'ibikorwa byinshi byaruhuye abantu mu mutwe. Kuri Derby Ngozi mu Burundi, Rayon Sport na APR mu Rwanda, Aisho Speed Kigali na Nairobi. Kugeza ku bihembo bya muzika muri Afurika n'ibya sinema bya Golden Gloves muri Amerika. Latifa Mutesi atunyuramo uko byari byifashe. Iyi yari weekend ya kabiri gusa y'umwaka mushya 2026 yahaye abakunzi imikino n'imyidagaduro amahitamo menshi yo kuruhuka mu mutwe nyuma y'icyumweru cya mbere cy'uyu mwaka. Mu Burundi ab'Ingozi bari biteze cyane umukino w'amakipe wo mu mujyi umwe, ayo ni Ngozi City na Le Message Ngozi. Nubwo amakipe adahagaze neza muri shampiyona, ariko derby bari derby warangiye Le Message itsinze Ngozi City. Mu Rwanda urubyiruko rukurikirana umusore w'umunyamerika wamamaye nka Aisho Speed narwo kwa gatandatu ntirwacitswe. Uyu musore wageze kuri Stade Amahoro haje no kubera umukino wa APR FC na Rayon Sport, ubwo yari i Kigali abantu bagera kuri miliyoni 47 bahatandukanye ku isi bakurikiye live ibikorwa by'ibiba birimo amaringushyo. Aisho Speed yahise akomereza i Nairobi muri Kenya ku cyumweru, aho na perezida w'iki gihugu yatangaje ubutumwa bwo kumuha ikaze. Muri Kenya miliyoni hafi 50 z'abantu bariho bareba live ibikorwa bye, ndetse n'uyu munsi ni hakiri. Muri muzika, mu bihembo bya All Africa Music Awards bizwi cyane nka Afrima byatangiwe i Lagos muri Nigeria, umuhanzi Burna Boy niwe wegukanye igihembo gikomeye cya album y'umwaka, naho indirimbo yahawe igihembo nk'iyakunzwe cyane mu mwaka ushize muri Afrika ni Laho y'umuhanzi Shali Poppy. Mu bihembo bya sinema bizwi nka Golden Gloves byaraye bitangiwe i Beverly Hills muri California muri Amerika, umukinnyi wa sinema Timothée Chalamet yatoranyijwe nk'umukinnyi warushije abandi barimo ibyamamare nka Leonardo DiCaprio na George Clooney basanzwe bazwi ahanini kubera filime yakunzwe cyane umwaka ushize ya Marty Supreme yakinniyemo. Latifa Mutesi, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Reka tubasogongeze ku ikinamico runana yo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye ni ukuri mbabarira utaha nzabanza ngo uhamagare ubutaha nanone uzongera. Reya waransuzuguye, urugo rwanjye warufashe nk'ikibuga cy'umupira kiri ku nzira, aho buri muntu wese agera agahagarara akareba ku buntu. koko urongeye no Chris wivuga gutyo pe, mbabarira ahubwo wamfashe nk'amayibobo niko ngiye mbibona. ni 12:45 kuri BBC. Uyu ni umwanya w'amakuru y'imikino hamwe na Yves cyane. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, APR FC kwa gatandatu yakubise itababariye Rayon Sport ibitego 4-1 yitwara igikombe cya Super Cup. Umukino wabereye ku kibuga cy'Amahoro. Ni nako ku munsi w'ejo shampiyona yakomeje. Al Hilal Omdurman yo muri Sudani inyagira Amagaju imvura y'ibitego 8-0. El Merreikh nayo yo muri Sudani yanganyije na Mukura igitego 1-1. Etincelle itsindwa na Bugesera 2-1, naho Police inganya na Kiyovu 0-0.
polise ikomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo n'amanota 38 ikurikiwe na El Merreikh ifite amanota 29 na Al Hilal ku mwanya wa gatatu n'amanota 28. Tujye muri Afurika, imikino yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu AFCON igeze muri kimwe cya kabiri. Turabibwirwa na Joventine Muragije Maria. Kuwa gatandatu Nigeria yabonye itike ya kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika AFCON, itsinze Nigeria ibitego 2-0. Nigeria yari yabaye ya kabiri mu gikombe cya 2023, izahura na Maroc umukino uzabera mu murwa mukuru Rabat. Maroc yo yari yasezereye Cameroon kuwa gatanu iyitsinze ibitego 2-0. Mu gihe rutayizamu wa Misiri na Liverpool Mohamed Salah yongeye gutsindira Misiri kuwa gatandatu ubwo yatsindaga igitego kimwe mu bitego 3 kuri Misiri yari yatsinze Cote d'Ivoire ibitego 2, ikabona itike ya kimwe cya kabiri kirangiza. Cote d'Ivoire ni isanganywe iki gikombe. Misiri kuwa gatatu izahura na Senegal mu mukino ubanza wa kimwe cya kabiri kirangiza. Senegal yari yasezereye Mali kuwa gatanu yitsinze igitego 1-0. Umukino hagati ya Senegal na Misiri ushobora kwitwa umukino wo kwihimura kuko Senegal yatsinze Misiri ku mukino wa nyuma y'igikombe cya AFCON muri 2021. Urakoze cyane Juventine. Tujye ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, amakuru aturuka ahizewe mu ikipe ya Manchester United aravuga ko Michael Carrick yagenwe ko azagirwa umutoza w'agateganyo wa Manchester United. Abayobozi b'iyo kipe bizeye ko icyemezo ntakuka cyo gushyiraho umutoza w'agateganyo kizaba cyafashwe mbere y'uko abakiriya bagaruka mu myitozo kuwa gatatu. Mu gihe icyemezo cya nyuma kitarafatwa, bivugwa ko ibiganiro bikomeje hamwe na Carrick w'imyaka 44 ku byerekeranye n'uwo mwanya. Carrick yigeze gutoza United imikino 3 nyuma yo kwirukanwa kwa Ole Gunnar Solskjaer mu mwaka wa 2021. Yatsinzemo imikino 2 anganya 1, ariko yavuye muri Manchester United nyuma yo kuza kwa Ralf Rangnick nk'umutoza w'agateganyo. Mu gushaka umutoza w'agateganyo mu ikipe ya Manchester United havugwaga abagabo babiri, Michael Carrick na Ole Gunnar Solskjaer. Ku wa gatandatu Solskjaer yagiranye ibiganiro imbona nkubone n'ikipe ya Manchester United ku byerekeranye n'uwo mwanya. United yirukanye Ruben Amorim nk'umutoza nyuma y'amezi 18 ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere. Carrick nta kazi yari afite kuva yirukanwa mu ikipe yo mu cyiciro cya kabiri ya Middlesbrough mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, nyuma y'imyaka 2 n'igice atoza iyo kipe. Nkiri mu Bwongereza, iyo kipe ya Manchester yaraye isezeye mu mikino y'igikombe cya FA ikubiswe na Brighton 2-1. Mbere yaho gato Arsenal yasezereye Portsmouth ikina mu cyiciro cya kabiri itsinze ibitego 4-1. Ni mu gihe kuwa gatandatu Manchester City yanyagiye Exeter City yo mu cyiciro cya gatatu itsinze ibitego 10-1. Umukino rutayizamu mushya wa City Antoine Semenyo yakinnye akanatsindamo igitego. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, Barcelona yatsinze Real Madrid ibitego 3-2 itwara igikombe cya Super Cup mu mukino wa nyuma mu mujyi wa Jeddah muri Arabia Saudite. Umutoza wa Barcelona Hans Flick n'ikipe ye batwara Super Cup batsinze Real ku nshuro ya kabiri nyuma yo kuyitwara igikombe nanone cy'umwaka ushize. Ubu Barcelona imaze gutsinda imikino 10 yikurikiranya muri shampiyona, iheruka gutsindwa ku itariki 11 ubwo yatsindwaga na Chelsea muri Champions League. Barcelona ntiratsindwa na mukeba wabo w'ibihe byose Real Madrid kuva tariki 26 z'ukwezi kwa 10 ubwo Real yabatsindaga muri El Clasico y'i Bernabeu. Iki ni igikombe cya mbere Barcelona yibitseho muri uyu mwaka wa 2026, ikaba kandi iri imbere ya Real muri shampiyona, harimo ikinyuranyo cy'amanota 4 hagati yabo. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Tugeze ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Gisele Berwa. Aya makuru yarahagarariwe na Gildas Impundu. Ku buhanga bw'ibyuma hari Jonathan Mwangi. Tubibutse ko mwadukurikira kuri Facebook na X nka BBC Gahuza ndetse no ku rubuga rwa website bbcnewsgahuza.com. Dushimiye ikipe ngari ya BBC Gahuza twafatanyije kubategurira aya makuru, naho ku munsi w'ejo mugira ibihe byiza.